Inyuma yaho kwigenekerezo rya 25 Gitugutu umwaka wa 2021 igisirikare gihiritse ubutegetsi bw'igihugu ca Sudani bwari burongowe n'umushikiranganje wa mbere Abdallah Hamdok, ubu icuka si ciza mw'ico gihugu. General Abdel Fattah al-Burhan ariwe yarongoye ihirika ry'ubu butegetsi yavuze ko yiteguye kuyobora igihugu vy'imfata kibanza gushika mu mwaka wa 2023 kugira hategurwa amatorwa azoshiraho umukuru w'igihugu w'umusivile. Mu gihe umushikiranganje wa mbere akoresheje urubuga rwa Facebook yahamagariye abanyagihugu kuja mwibarabara kugira biyamirize iyi ntwaro ya gisirikare, amasanamu ava ku mugwa mukuru Khartoum yerekana abanyagihugu benshi bamaze kwitabira imyerekano. Kugeza ubu abagera ku ndwi bakaba bamaze kuhasiga ubuzima kubera imishamirano n'igisirikare kitererwa iyi myiyerekano. Mu majambo make, umugwa mukuru Khartoum wuzuye akajagari, abanyagihugu bakaba bazibira amabarabara mu guturira amapine, gupanga amabuye no kurunda ibiti. Abasirikare bakaba bagerageza kubikura mu ibarabara ariko barenganye, abanyagihugu bagaca babisubiza nk'uko itorokanirizo ry'amakuru AFP ribitangaza. Imanga ziri zose zikaba zugaye kiretse amazu makeya badandariza mu mikate. Ku munsi wa gatandatu hakaba hitezwe abantu umuriyoni bazokwitabira imigumuko kugira basabe ko uburongozi bw'igihugu bwogaruka ku musivile. Abaserukira ibihugu vya Buraya ndetse n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike bakaba bamenyesheje ko bagishigikiye umushikiranganje wa mbere Abdallah Hamdok, ivyatumye General Burhan yirukana abambasaderi 6 baserukira ibihugu vy'Ubushinwa, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Ivyabaye mu mwaka wa 2018 hamwe no mu mwaka wa 2019 bikaba bitokongera kuba, kuko ico gihe abantu barenga 250 barahasize ubuzima bivuye ku guhirika ubutegetsi kwari gukorewe Omar el-Bashir yari amaze imyaka 29 arongoye igihugu, nawe nyene yari yaronse arinze guhirika ubutegetsi.